amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'iradio Peace FM y'Urwaruka. Amakuru mushobora kumva muciye kuri wezi tata radio Peace FM _com amasaha 28 kuri 28 kandi kibiriraho. Turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Ya makuru twabateguriye akabashamikiye hanini kuri izi ngingo nyamukuru. Hari abanyapolitike bashika ku ndwi bagiye guhabwa amabanga y'igihugu nyuma yo gutsindwa mu matora, ariko bagasabwa guhagarika kuguma bavuga ko yibwe. Mu myaka 5 iheze Ndayishimiye ari ku butegetsi, ibijyanye n'agateka kazina muntu mu Burundi byabandanije guhuhuka, naho yari yatanguye yizeza abanyagihugu bitangaro. Nayo buri genekerezo rya mbere mu kakaro uko umwaka utashe, Uburundi bwamabwibuka intahe yo kwikukira yaharaniwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Intahe yafashwe minenengwa n'abarundi baharanira inyungu zabo. Amakuru twabateguriye saya gusa, tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Christine n'amahoro ngira ndayabashikirize, nkabandi ko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonido. Radio Peace Leta mvyeyi yo ivuga yuko abanye ngaho uzosubire kujana ikibazo ndo jambo ngaho mu matwi wanje. Leta mvyeyi gute wewe nko wowe ufise so akwima imbya, ufise so akwima byose, ufise so akwima ishuri, wangatuvuga ngo n'umuvyeyi. Leta mvyeyi ukumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko hari abanyagihugu bayemera. Wowe sinzi kuvuga ugwa rigo muganda genda kubwira gajo filiwe sinzi kuvuga ugwa rigo. Ivyo ngo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayita leta mvyeyi, leta nkozi. Abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire. Ku nshuro ya 63 abarundi bahimbaje intahe yo kwikukira. Iyi ntahe himbajwe mu bihe bidasanzwe kuko Uburundi buri mu bihe by'amatora, aho mu matora aheruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wiharije ibibanza byose by'inama nshingamateka, ibibanwa n'abatavuga rumwe na leta ko Uburundi busubiye inyuma nk'ibirenge mu bya politike. Inkuru twateguriwe na Claudine Ndayishimiye. Kuri uyu wa mbere mu kakaro umwaka wa 2025 Uburundi buhimbaje intahe yo kwikukira. Uyu munsi ushitse Uburundi buri mu bihe bidasanzwe mu bya politike kuko abarundi bari mu bihe by'amatora. Amatora abashinga amateka yatunganije kuri uyu wa gatanu ruheshi umwaka wa 2025. Umugambwe CNDD-FDD watahukanye ibibanza byose byari bitegekanije uko ari 108. Iyindi migambo ico kimwe n'abitoje ku giti cabo bahiganywe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi bataha imvumure. N'amatora yemezwa na bamwe mu ndorerezi baba abari imbere mu gihugu canke mu makungu, bose bavuga ko byagenze neza nubwo utunege tutabuze kuko yabaye mu mutekano ntangere. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bo bavumira ku gahera, bavuga ko nubwo umengo amatora yabaye haboneka ko hari umutekano, abanywanyi babo bo ntiborohewe kuko baraye ntibuca bitoye n'imbonera kure zabatera ubwoba ko badatoye inkona bace bamenye iyo baca. Ibi rero byatumye intsinzi vyino n'umugambwe CNDD-FDD ari intsinzi y'ubusuma, ahandi ho uwo mugambwe wari gukubitwa impaga iyo umugwiseni n'imbonera kure baza gukorera mu muco. Kubgabo batavuga rumwe na leta y'u Burundi babona ko guhimbaza ntayo yo kwikukira uyu munsi ushitse Uburundi bugana hanyerera, mbere atagikoze Uburundi bushobora kwisanga mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende, uwo nawo usa n'utagize icumarira abarundi kuva mu mwaka wa 2005 uretse kwica, ugusahura no kwangaza abatari bake mu Barundi. Numunsi ushitse ibihumbi n'ibihumbagiza by'abarundi bagorewe mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye bikikije Burundi. Hari n'abandi bavundiye mu bubusho mu gihe igice kimwe cy'abari mu Burundi biziziwe n'ubukene. Kubw'ivyo byose bihanze Uburundi n'abarundi, abatari bake mu Burundi babona ko ukwigira intsinzi yo kwikukira bikiri kure nk'ukwezi, kuko kuva Uburundi bwikukira bwaranzwe n'indyane za politike hamwe n'ingorane mu by'ubutunzi kuri bose binyuranye n'iragi rya Rwagasore yaharaniye intahe yo kwikukira. Twibutse ko Uburundi bwaronse intahe yo kwikukira kugenekezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 1962.
Uburundi bukaba bumaze imyaka 63 bwikuye ko abazungu b'ababirigi bari bamaze imyaka 46 babukolonije. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Nayo nkuko twabibemereye biciye ku rubuga rwa X, hari abanyepolitike batsinzwe mu matora baheruka gukoreshwa inama n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya 2025 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2025 saa 5 z'ijoro. Iyo nama yo mwibanga ntangere ikaba yari yatumiyemo abanyepolitike indwi, ariko Radio Peace FM y'Urwaruka ikaba imaze kumenya abashika kuri 4, ni mu gihe 2 muri bo bazosurukira Burundi mu bindi bihugu. Inkuru ya Viator Tori haragira Mungu. Bamwe muri abo banyepolitike batsinzwe mu matora yo kwigenekerezo rya 5 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 boba bagiye guhabwa ibiti bikomeye bamenyekanye. Vyose vyabereye mu nama idasanzwe yatumwe ko abitabiriye amatora bose, yaba abatsinzwe bari mu runani canke abari bitoje mu bibanza vy'abigenga. Hari kwigenekerezo rya 2025 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 mu ntara ya Gitega. Inama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Abitabiriye bose baratangaye basanze ari inama batumiwemwo n'umugambi watsinze amatora CNDD-FDD, mu gihe bari biteze ko batumiwe n'umugwi wari wateguye amatora Seni. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagumye ashikiriza ahanini yagaruka ku kuntu abanyepolitike bakwiye kuba maso atagusamara. Yagize ati umukino wa politike ni nk'amavoka, iyo ugumye wihagaze ko ku biciro abantu bagurira kuriko aragurisha make hama amavoka yawe akakuborerako. Ivyo akaba yavyishuye mu bibazo yariko arabazwa n'abanyepolitike muri iyo nama yamaze amasaha menshi. Iyo nama yatanguye nk'isaha 3 zo mu gitondo irangira amasaha y'umugoroba hafi saa 1, inyuma yo gusangirira hamwe agatutu n'umukuru w'igihugu. Ariko naho biruko havugwa iyindi nama y'ibanga idasanzwe yaciye itumirwamwo abanyepolitike bashika ku ndwi, ariko gushika ubu uruganda rwa Radio Peace FM ijwi ry'Urwaruka rukaba rumaze kumenyamwo abantu 4, aribo Aniseti Niyonkuru atwara umugambwe CDP, Nzeyimana Toma azwi nka Mukombozi yari yitoje yigenga, Banza Witonde Gabriel atwara umugambwe APDR, na Nestori Girukwishaka atwara ishami rya CNL yigiyonkoye ku mushinga amateka Agato Gwasa. Amakuru duheruka kuronka avuga ko abo banyepolitike bose bari bamaze gusabwa n'umukuru w'igihugu bimwe bita CV, kandi ko no muri iyo nama barihiwe ibintu vyose. Binugwanugwa ko iyo nama yabaye mwijoro kandi mwibanga ntangere, gutyo abari bateguye guca bamanuka mu gisagara ca Bujumbura ku mugoroba baciye bahabwa ubwo butumire bw'inama yabaye mu saa 5 z'ijoro. Ayo makuru nyene avuga ko Nzeyimana Toma batazira Mukombozi azohabwa guserukira Uburundi muri Mali, nayo Nestori Girukwishaka agaserukira Uburundi muri Pays-Bas, hamwe n'abandi bazohabwa ibiti bikomeye mu gihugu, cane cane Gabriel Banza Witonde na Aniseti Niyonkuru. Mu kiganiro Mukombozi yakoranye na Radio Peace FM ijwi ry'Urwaruka kubijanye n'amatora, abajijwe ico kibazo aremera ko yari yateguye gutaha muri iryo joro inama ya bose igihera, ariko ko hari uwamusavye ko yorara agataha bukeye kandi akaba atabaye akimanuka nk'uko avyiyemerera. Muri ico kiganiro nyene categuwe n'ishirahamwe Akati Burundi ifatikanije na Radio Peace FM ijwi ry'Urwaruka, hari hatumiwemwo kandi Kefa Nibizi atwara umugambwe Kodebu.
abajijwe kuri ico kibazo avuga ko nawe yatumiwe muri iyo nama idasanzwe n'umukuru w'igihugu ariko ayo makuru atayo yigeze amenya. Mukombozi we yishura umesha makuru Jo Philibert Karangwa yishuye ko abarundi boba bariko barerekwa naho atavyemeje canke ngo abihakane, gusa akavuga ko aramutse ahawe ayo mabanga ato vyanka. Aya makuru twayahawe n'umwe mu begereye ubutegetsi cyane, akaba yaranemeye kuzotanga ibimenyetso hanyuma vyemeza ko ayo makuru ari ay'ukuri. Ico bikoze Stefani Bizi yemeza ko we ubwiwe yiriye ibintu byose, ko amakuru yuko hari abahawe amafaranga y'urugendo ashobora kuba atariyo kuko nawe yari ko yaronka. Viateur Tori haragira Mungu ndagushimire. Mu myaka 5 iheze ndayishimiye Varisita ari ku butegetsi ntacyo byigeze bihindura ku bijanye n'ihonyango ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Ibi bishikirizwa n'umushingwamanza Ahmed Niyongere arongoye ishirahamwe Akati Burundi, ahanini akagaruka ku byagiye birarangwa n'uyarongoye Burundi, aho ibikorwa yatanguriye ko agishika ku butegetsi byasa n'ibitanga icizere kurikira. Muri myaka 5 President Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi nta kintu gikuru yakoze kuvyerekeje agateka kazina muntu. Gusa mu ntango z'ikiringo ciwe yagerageje kuvuga amajambo meza, abantu baragira icizere, arafungura abantu bamwe harimo n'abamenyesha makuru hamwe canke abanyagati yakazina muntu, aravuga imvugo zo kugwanya igiturire, aravuga ko agiye kugwanya igiturire, kwiruka ku bantu bagira igiturire, ariko ivyo byose vyahereye mu mvugo ntaco yigeze akora ngo shire mu ngiro. Arico gituma wagiye urabona hariho vyerekeye ugufata abantu mu buryo budakurikije amategeko, abantu bakama ariko barafungwa kenshi, ugasanga n'abatavuga rumwe na leta, gukandamiza amashirahamwe adaharanira agateka kazina muntu, ukabona ko ubutungane abuvogera, ugasanga inzego za leta zishaka gukoresha ubutungane mu guhagarika abatavuga rumwe na leta, ukabona yuko ashaka guhenda makungu yuko aje gukosora ibintu bimwe byari biri mu ntwaro ya Petero Nkurunziza, mugabo byahereye mu mvugo gusa ntangi bigeze bigira abishiramwo. Arico gituma nko ku 10 no muhamana 3 ku 10 kuko byabayemo ububeshi bwinshi, nta kintu na kimwe yigeze ashaka kwerekana, gumye ari umuntu ashaka kwereka kugushira amajambo, aravuga rero ahagarike imyerekano y'imbonera kure, ariko byarabandanije ahubwo birongerekana ubu byarasubiye inyuma. Kubwo yaharanira agateka kazina muntu yemeza ko bwa mbere bari bafite icizere ko hagiye guhinduka byinshi, ariko akaba ariho amabi menshi yiyongereye. N'ubu nyene tumwumvirize. Nico gituma nibaza yuko ubunye uravye agateka kazina muntu muri ikiringo ciwe byasubiye inyuma kuruta uko byari bimeze. Mu bijanye n'agateka kazina muntu twaneguye ibintu byinshi kuko hari icizere yuko agiye guhindura, mugo dusanga yirirwa amabi yarongerekanye, abantu birirwa baricwa ku bwinshi, abantu birirwa baranyuzwa, abantu birirwa barahohoterwa kiremwa muntu, amabohero yirirwa aruzura, abantu bahagaritswe hadakurikije amategeko, ugasanga kenshi n'abantu bo mu mugambo utavuga rumwe na leta, ndiko ndavuga nk'abasenere bo kwa Gatogwasa, ugasanga ariko imbonera kure zirirwa zirahohotera abantu, ugasanga yirirwa aravuga imvugo z'amacakubiri mu maradiyo yatandukanye, abantu bigo baragira amanama yo guhohotera kiremwa muntu, ugasanga n'abantu bakoresha imvugo zibiba amacakubiri, abo bantu bahagarikwe, ukabona neza yuko ibintu vyawunyutse byasubiye inyuma kuruta uko vyari bimeze ubwa mbere. Mukabona ko na radio y'igihugu RTNB iguma ivuga ibintu vya CNDD-FDD gusa ukamenya nta yindi migambo ya politiki iriho, vyose ukabona yuko urubuga rwa politike rwugawe cyane kurusha uko yabisanzwe. Uwo akaba yari Maître Ahmed Niyongere arongoye ishirahamwe Akati Burundi. Mu by'agateka kazina muntu kuri wa 30 ruhesha umwaka wa 2025 ishirahamwe SOS Sortir Burundi
batunganije uruganda rwo kurabira hamwe icyo amategeko mpuzamakungu avuga ku gihano c'urupfu. Ni amategeko Burundi butarigera butera ko umukono mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rifite ingingo ivuga ko ata muntu n'umwe mu Burundi akwiye guhanishwa igihano c'urupfu. Abari aho bose biyemeje kubandanya batera akamo leta y'u Burundi kugira yikubita agashi isinye kuri iryo tegeko mpuzamakungu ku neza y'abarundi bose. Inkuru twateguriwe na Odas Kaburo. Muri urwo ruganda rwo kurabira hamwe ico amategeko mpuzamakungu avuga ku gihano c'urupfu n'uburyo leta zitandukanye zovanaho mwene ivyo bihano kuko bihungabanya agateka kazina muntu, abari bitabiriye ico kiganiro basobanuriwe imvo n'imvano y'ayo mategeko mpuzamakungu bita deuxième protocole facultatif se rapporta au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort mu rurimi rw'igifaransa. Bamenyeshejwe ko yemejwe kw'igenekerezo rya 15 kwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 anashigwa mu bikorwa kuva kw'igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 kugeza ubu ibihugu 48 biri irya nino kw'isi. Mu bihugu 196 byemewe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU akaba ari byo byonyene bimaze gutera ko umukono kuri iryo tegeko byemeza ko bikuyeho igihano c'urupfu ku banyagihugu babyo. Na amategeko Uburundi butarigera butera ko umukono, kandi mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko ata muntu n'umwe akwiye guhanishwa igihano c'urupfu. Eka n'itegeko nimero 1/5 ryo kuwa 22 kwezi kwa 4 umwaka wa 2009 rishimangira ko igihano c'urupfu cakuweho burundu. Igitangaje nuko kuva Uburundi bwikukira kugeza n'uyu munsi abantu batari bake badasiba kugandagurwa, akeshi bigakorwa n'abegukira inzego zitandukanye mu zigize leta y'u Burundi. Ibisa n'igihano c'urupfu akarorero ka hafi n'abantu isinzi bagandaguwe mu myaka itandukanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 kugeza n'uyu munsi, abenshi bagirizwa kutavuga rumwe na leta y'u Burundi hagucirwa urubanza biciye mu masentare abijejwe, ahubwo bagifatwa bagaca bicwa ubwo nyene. Ibyo leta iharubu yita ko ari ugukura intambamyi muri politike, ibibonwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko binyuranije n'amategeko. Umushitsi mukuru muri urwo ruganda wari rwatunganijwe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu SOS Torture Burundi. Abaraho bahanahanye ivyumviro baganira bagira ko biyemeza ko umwe wese aho aherereye agiye kubandanya aharanira agateka kazina muntu, yongera atera kamo leta y'u Burundi ngo yikubite agashi itere umukono kuri ayo mategeko mpuzamakungu, kuko ari ineza y'abarongoye Uburundi mwakino gihe no mu gihe kizoza, udasize inyuma n'abarundi bose co kimwe n'abanyamahanga baba mu Burundi. Odas Kaburo, ndagushimire. Tugaruke ku bijyanye n'intahe yo kwikukira. Uburundi bwararungurutse intahe yo kwikukira, ariko abarundi ntibarikukira. Abo bavuga ko bikukiye nakagwe kari ku butegetsi. Bivugwa na Leonce Ngendakumana. Iba bivuga shimikiye ku majambo yashikirijwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, incungu y'u Burundi, we yifuza ineza n'iterambere kuri bose. Tegabiri Leonce Ngendakumana. Hari akagwi gatoyi k'abantu two kwita ko bikukiye, usanga aragiye bikurikiranya kurongora Uburundi kuba ku butegetsi, kuba mu butegetsi. Abo nibo twovuga cyane cyane ko ngira bariko barahimbaza no munsi ko bikukiye. Abo nabo sinaremwe kwijana y'abarundi bose baba muri kino gihugu. Ibyo nkabivuga ndabiye ku byifuzo umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yarafitiye Uburundi n'abarundi. Rwagasore aje gutsinda yavuga ati nta nsinzi ndemera, ntarabona ko umurundi wese uko ameze kose uko abaye kose yishira kizana mu gihugu camwibarutse, akumva ko ari igihugu ciwe, adatotezwa, aticwa, adakubakugwa, atangazwa, adapfungirwa ubusa, azira ubusa. Ati nifuza ko igihugu cy'u Burundi coba igihugu aho abarundi bose mu budasa bwabo bumva ko babanye neza kandi babanye neza, atavy'amoko, atavy'intara, atavy'imiryango bija hejuru y'akaranga ku Burundi. Umuntu akabanza kuba umurundi imbere yo kuba umuhutu, yo kuba umututsi, yo kuba umutwa, kuba umuganwa, yo kuba umunyenguzi, umunyaburu, umunyagitega, eka mbere n'ahandi. Ati niho nzemera ko
intahe yo kwikukira yabonetse. Ikindi kizonyereka ko intahe yo kwikukira yabonetse nuko umunyagihugu aziga neza, akiga ibishobora kumugirira akamaro, bikagira akamaro umuryango wiwe, bikagira akamaro n'igihugu. Aho niho nzomenya ko umurundi yikukiye koko. Ati nzemera ko umurundi yikukiye mbonye ko umurundi afise ibyo afungura bikwiye, mbonye ko afise ijambo mu gihugu ku bijanye n'ivy'ibiciro, ku bijanye n'ivyankenerwa. Nkabona ko afise ijambo koko, nkabona ko afise ubumenyi bukwiye bw'ubuzima bayemwo, nkabona ko afise ubumenyi bukwiye bw'ingene igihugu gitwawe. Leonce Ngendakumana abandanya avuga ko iragi rya Rwagasore ritashitsweko kuko abarundi benshi babayeho mu maganya n'amarira. Ongera mutege yompi Leonce Ngendakumana. N'abavuga ati turakenye, n'abandi bavuga ati turatunze, n'abavuga bati hari nyagupfa, hari nyagukira, hari umwana n'ikinono. Ati niho tuzovuga ko twikukiye twese. Ubu rero turavye ibihari muri kuri ibyo byose Rwagasore yipfuza, nta na kimwe kihari. Nani bagendera ko Rwagasore yipfuza yuko hoba umwidegemvyo w'ivyiyumviro, hakaba imigambwe myinshi, no mu gutsinda yatsinze hari imigambwe myinshi kandi yabigizemo uruhara. Ubu rero bya bindi byose yipfuza ko umunyagihugu yoba afise nta bihari. Umunyagihugu nabaye mu mahoro n'umutekano, ntumva ko atekanye, kuko abantu abandanya bicwa, abandi abandanya banyuruzwa, abandi abandanya bangazwa, abandi babayeho mu bwoba, mwiterabwoba. Abarundi ubu ntibidegemvya. Urabona ko hari abafise ijambo n'abadafise ijambo, urabona ko hari abakize n'abadakize, uburyo budasanzwe butumvikana. Urabona yuko n'ikibazo c'ubutungane arakivuga cane Rwagasore. Urabona ko ikibazo c'ubutungane n'umukuru w'igihugu yahevye akava hasi agasemerera ati jewe ndababajwe no kubona mu gihugu cyose abantu bari mu maganya n'amarira kubera ubutungane budakora. Urumva ko budakora, akava hasi ati ndababajwe no kubona inzego z'igihugu zidakora, leta ndongoye ndikora, bashinga amateka n'abakenguza amateka no kwirira amahera gusa. Aba n'abandi aho tubashinza amabanga hari amafaranga ya leta baca bagira gwabo, kigera ca leta barakombye baraheza. Mbere umukuru w'igihugu akavuga ati nyuma bwarakomeye gushika naho hari abantu bagenda muri banki nkuru bagakura y'amahera bakatwara i Dubai bakayagarukana baca bagarukana bakavunjisha ku isoko rya soko ryirabura bavuga marché noir kugira ngo matungo menshi cyane ngira nawo bakize nyene bavugwa. Uyu ari umunyepolitike Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka mu Burundi. Ngo birakwiye ko ufashwa ariko ararenza ibiciro by'inzoga za Brarudi yakwibidaji bitekerwamo izo nzoga bigaheza bigasubizwa Brarudi. Byavuzwe na Christian Baranyizigiye, umuhanuzi wa Musitantera ajejwe imibano na politike muri komine Kayanza, itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Avuga ko babaca amande ariko ntibahaha kuko ayo mande baca bayagaruza n'ingoga. Ngo hamwe rero boza barakwa ibyo bidaji ngo boca baheba kuzimba bene gihugu. Amakuru twabateguriye nahagarukiye. Shimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nibagiye uruganda rwacu rwayatororokanije. Chanel ntiharirizwa ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nawe ndamushimire. Nawe jewe Kristo inama nariko ndayabashikiriza duhana isango ku munsi w'ejo. Nagahwane.